ko baguma baduzanya ariko reka tujaho ico nobasaba n'abandi baririmbye turakwiye kubigirako turakwiye kwigirako kuri aba bantu parce que tubigiye ko tuzomenya vyinshi dufatanye mu mugongo apana yuko umwe ngo arateye imbere sivyo ace yibagira bari nyuma nibiryoshe tuteko turafatana mu mugongo okay ariko aho gato reka tuje kuri D1 ngo yararirimbye mugabo gato reka mbanze mvuge libro anatanda ko mvuga D1 sivyo hari impamvu Elipro nguyo arabikoze neza araririmbye turamumenye Elipro vraiment ararimba neza kandi abikora neza kubera ari muri bwa bumwe Elipro ntako tutamumenye vraiment nawe yaritanze turamumenye yaje inyuma yabo nawe turamumenye sivyo ariko Elipro nta makuru menshi namuvugago ntenda mufiseko ariko mumenye yuko aba bahungu ukuntu bariko barafashanya mushaka mwobigirako reka tuje kuri D1 rero ko ndazi ko nawe nyine mwari mumunyotewe D1 ararimbye akarimbo ka mbere aka kabiri aka gatatu D1 big up bro D1 ikintu je ndamukundiye ni gike D1 nguyo aradugije mugenzi we sivyo mbe bamita everyday kwa why ntumbaze je ne sais pas aramufashije n'umunyakayanza wabo sivyo n'umunyakayanza wabo barakoranye indirimbo ibizoza yashaka mando everyday nyine reka ndakubwira bizoza ko ari mwiyo ndirimbo yaririmbye bizoza from nawe uzomenyekana tu ntacyo budutamenyekana yuko utamenyekana parce que n'abakuru bawe niba bigufashamwe nkuko bafashije abandi uzomenyekana okay reka tugende umuziki ku bandi sivyo umuziki ku bandi ufatire basi mu Kanyosha sivyo je mu Kanyosha c'est vrai yayigeze guhitinga ko yari mwiyo myaka ihetse mbe bari bakiyita Kenya Empire urumva yati mu kweli yari hitinze sana none kubera iki batakivuga batagikundwa sivyo why nukubera ko nibacudika hamwe nibaje hamwe ngo bavuge ati dufashanye gutya Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs bivanye naho muherereye et moi aussi je vais bien je pense qu'on a mwemeze neza kandi nkuri n'amahoro menshi kandi ndabifuriza na weekend nziza ya hama shaka yuko tuyaga kuri micro uyaga nande uri uyaga na Link Arlene Alu Miss Monsieur Gwamenye Musumeno maso yinyana okay so guys ikintu shaka yuko uyu munsi tuyaga shaka twiyagire ku baririmbyi bacuditse hamwe bashize imitwe hamwe bashize umutwe hamwe ico bita ubwenge bwose hamwe mu muziki honga mu Burundi sabandi na abanyakayanza reka mvuge abo dusanzwe tumenyereye hariho abo ntashobora kuvuga ko sino bavuga bose ngo ndabamare ariko reka mfatire basi kuba dusanzwe tuzi reka tuyaga kuri Bifes D1 na Linodri na Elipro etc kuko ni benshi nitwo badondagura ngo tubaheze ariko reka tumaze kwanza tuyage kuri abo tumaze kumenya sivyo ya abo baririmbyi bava mu ntara imwe bose sivyo bava mu ntara imwe kandi nibo bariko barabikora neza muri iki gihe bakora bikora neza bakaba byitwaramwo neza cyane
abaririmbyi barafashanya mu bisanzwe sivyo kandi bava mu ntara imwe ya Kayanza. Iyo ntara rero je pense yuko hoba harimo inoti je ariko nabivuga harimo inoti vraiment kuko apart yuko boba bafashanya je pense yuko boba bashigikiwe sivyo bashigikiwe parce que sinahura ukuntu bashaguja hamwe n'ukuri kandi biraryoshe kuko baragiye hamwe barakundana barafashanya bifuze yuko boduzanya sivyo. Reka dutangure n'umuririmbyi Bifatiye n'umuririmbyi w'umunyakayanza ava mu ntara ya Kayanza niwe twatanguye kumenya bisigura yuko niwe yaciriye inzira abatoyi biwe sivyo abacira inzira neza cane iharuye kabisa baje atani ivyatsi bacako sivyo. Jewe vyarandyoheye cane maze kubona yuko Bifatiye ava mu Kayanza hakaca haduka mutoyi wiwe aje Linoji sivyo. Reka mvuge Linoji nimwave muvuga ngo why usimbiye kuri Linoji kwa muraza kumenya impamvu sivyo. Linoji yarabikoze neza nawe karabikora neza. Linoji ngo yararimbye indirimbo ya mbere irabaye hits sivyo. Ararimbye iyindi ndirimbo sivyo Legend remix sivyo abikoze ari kumwe na Bifatiye na Elipro n'abandi ariko nshatse kuvuga abo parce que nabo mu ntara imwe sivyo ya barafashanije gisiguye ko batigira basigana sivyo ntibigira basigana inyuma baba bashaka yuko batezanye imbere baduzanye sivyo kuko aha nibitawuritse yuko umuririmbyi wari wese yosaba collabo umustar amaze kwiduza kenshi ntibapfa kuguha ari gihe nyene dusanganye ko turigarisha ukuntu abastar kwa ariko kubera ko bava mu ntara imwe sivyo ngo arayiguhaye why adashaka kwiguha aba yarikomeresha aba yaraciye muri struggle izi nizi zitandukanye sivyo. Rero ikintu gihari ni giki dukwiye kugira iki dukwiye kucudika hamwe nk'abanyakayanza kuko nimwaba muva just mu ntara imwe ntazo kwima collab parce que azoba avuga ati uyu ni mwene wacu urumva uyu ni mwene wacu ifuko ndamugira iki ndamufata mu mugongo. Rero tukwiye kugira iki gufatana mu mugongo tugakuzanya tugashikana ku rundi rugezo. Urabona ko baguma baduzanya ariko reka tujaho ico nobasaba n'abandi baririmbye turakwiye kubigirako turakwiye kwigirako kuri aba bantu parce que tubigiye ko tuzomenya vyinshi dufatanye mu mugongo apana yuko umwe ngo arateye imbere sivyo ace yibagira bari nyuma. Nibiryoshe tuteko turafatana mu mugongo okay ariko aho gato reka tuje kuri D1 ngo yararirimbye mugabo gato reka mbanze mvuge Elipro anatanda kumvuga D1 sivyo hari impamvu Elipro nguyo arabikoze neza araririmbye turamumenye Elipro vraiment ararimba neza kandi abikora neza kubera ari muri bwa bumwe Elipro ntako tutamumenye vraiment nawe yaritanze turamumenye yaje inyuma yabo nawe turamumenye sivyo ariko Elipro nta makuru menshi namuvugago ntenda mufiseko ariko mumenye yuko aba bahungu ukuntu bari ko barafashanya mushaka mwobigirako. Reka tuje kuri D1 rero ko ndazi ko nawe nyine mwari mumunyotewe D1 ararimbye akarimbo ka mbere aka kabiri aka gatatu D1 big up bro. D1 ikintu je ndamukundiye ni giki D1 nguyo
aradugije mugenzi we sivyo mbe bamwita everyday kwawa ntumbaze je ne sais pas aramufashije n'umunyakayanza wabo sivyo n'umunyakayanza wabo barakoranye indirimbo ibizoza yashaka mando everyday nyene reka ndakubwira bizoza ko ari mwiyo ndirimbo yaririmbye bizoza from nawe uzomenyekana tu ntacyo budutamenyekana yuko utamenyekana parce que n'abakuru bawe niba bigufashamwe nkuko bafashije abandi uzomenyekana. Okay, reka tugende umuziki ku bandi sivyo umuziki ku bandi ufatire basi mu Kanyosha sivyo je mu Kanyosha c'est vrai yayigeze guhitinga ko yari mwiyo myaka ihetse mbe bari bakiyita Kenya Empire urumva yati mu kweli yari hitinze sana none kubera iki batakivugwa batagikundwa sivyo why no kubera ko nibacudika hamwe nibaje hamwe ngo bavuge ati dufashanye gutya ikintu cyo babwira n'abandi bose mukuye gufashanya mukarabira ku banyakayanza sivyo mukabarabirako kuko sinahura hariho abantu umuntu ashobora kujya hitwere akaduga sivyo akaca yibagira bagenzi we akaca yibagira yuko musi yiwe hari abandi hariyo batoyi biwe yari karacira inzira aho kuba bisa nabo bakarengana ahubwo akababloka why mudashaka gushigikiranira mudashaka gufatana mu mugongo kuje sishaka gutahura umuririmbyi yashoboye kujya hits yamenyekanye kwa twamumenye ni naka fine batoyi biwo bari nyuma kandi kwerera babona ko bariyo ni sheni aho yo fumatora umwe basarengana avuga ati we pasura reka ubanze pasura abandi bazoza mu bukebuke why kuri kimudashaka gufatana mu mugongo aho niho umuziki w'u Burundi ugwariye nico ndababwiye sivyo c'est ça la musique burundaise parce que chacun pour soi umva urigwanako nta ugusova ahari abantu bariko barasovana tukabibona n'abanyakayanza urumva nitutafatana mu mugongo naco tuzufa dushitseko est-ce que wombwira impamvu umuziki wo mu Buyenzi wasubiye inyuma muri bukaba Black G bakiririmba sivyo balolilo urumva nabaririmbyi benshi tutashira kudondagura ngo duheze bo mu Buyenzi kweri ki wasubiye inyuma parce que kanu ko gufatana mu mugongo bashaje wenda caka vuga ni musha gufatana mu mugongo kandi mwebwe nimwe mutuma abantu bakaranga ngo mujya muntu ngavuga kankama why ntashaka kuvuga nkankama kandi mu gihe muza muri ko murakora amakosa kandi umuntu agiye ngaho nyakaba conseil ntaco mushaka kugarukana parce que mwaramaze novuga gute kwicomprika mu mutwe mutoyi wawe kubera iki uva kwibere ukamubisana wakonka sikubera ko uba wabonye yuko wakuze uba ukwiye gufata ikindi kintu ba responsable nk'umuntu ba waratanguriye intara yanyu canke uba waraserukiye intara yanyu nawe ugatamukisha abandi icenje shaka conyene kubasaba fatana mu mugongo s'il te plaît ariko inyuma yaho ndabakunda cyane ndakunda basaha cyane conseil niyo iza igambere mu gihe udazoshobora gukora ikintu wumva yuko kizoguha amahoro imyaka yawe yose udafasha abatoyi bawe ni futi n'imbere y'Imana uzobure kurakora
So nyuma yaho ndabakunda cyane ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mufsel comme nyuma semaine amasoye nyana ciao.